dusoma amajambo y'Imana tutarasoma mbanze mbega hariho aba bashasha bavuze ngo barashimiye Imana ko bashitse hano atari kubera ubwenge ngo ariko bashitse kubera ineza y'Imana, bashitse muri kaminuza kubera ineza y'Imana. Noneho mwashitse ugira ngo mbega abantu bagifise imigabo yo kuja mu ijuru gorora turahari. Haleluya, amen. Ngire mbazi ico nibaza ko ntaza kuronka n'umwe ababivuyemo. Simbona n'umwe kweli, naje ndacabirimwo naho nshaje. Ko rero dufise imigabo yo kuja mu ijuru tukibifise rero, mbega ni igiki cyo dufasha kuzoshika? Kubera iki? Muririmvye neza cyane, mwarateguye ni vyiza cyane, ariko harahandi bazoririmba gusumba, harahandi hamaze igihe gihategurwa. Yesu yavuze ngo ndagiye kubategurira hayi nzoza kubajana iwanje, kugira ngo aho ndi namwe abariho mugira gute. Ndagomba rero tuvugana amajambo make cyane, make. Nanezerewe kuri ya korali yatangwe, mwese abaririmbyi mwatunejereje. Yesu abahezagire. Mugabo bariya batanguye rero, aha twebwe abasiguzi twaragowe, kuko urasenga Imana ngo Imana irari ico yokubwira uzovuga iyo umaze kumenya ko uzohagarara imbere y'abantu. Iyo yumvise umuntu aje kuririmba akaza avuga bya bintu ufise, ushimira ku mutima uti Imana urakoze. Kandi no babaza ngo mwatanguye gute navyo wonsigurira, ariko reka dusoma amajambo y'Imana turabico dufasha ikizotuma dushika mu ijuru. Suko twaririmbye, suko twasiguye, suko dufise amazina y'amabango twitwa, oya sivyo. Turabico tuma dushika mu ijuru, kandi tugihushije gushikayo ntibikunda. Dusome mu gitabo ca Zaburi 119, 119, Zaburi 119 bariho dusoma n'amajambo make, ariko niko niyo numvise twovugana nawe. Ikizotuma dushika mu ijuru iyo turiko turaja, 119 umurongo ugira 11. Nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Imana nishimye, amen. Mbega twajanye, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Imana ishimwe, amen. Ndavuga ikintu kizatuma dushika mu ijuru. Bene data, kuririmba ni vyiza, gusigura ni vyiza, gushinga intahe ni vyiza, gukwiza ubutumwa aho butarashika ni vyiza, kwitwa umukristo ni vyiza, kwitwa umusenzi ni vyiza, kuba wuzuye mpemu yeraho n'ibindi. Ariko umuntu agiye kuzoshika mu ijuru n'umuntu atacumuye. Muranyumva? N'umuntu atacumuye. Kubera iki? Ego umuntu yashobora gusigura yaracumuye, nihere ko jewe. Ego umuntu yashobora kuririmba yaracumuye. Ego umuntu yashobora gusenga yaracumuye. Ego umuntu yashobora kuja mu mabango y'ibikorwa yaracumuye. Muganga y'umwanditsi avuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Kuko umuntu wese yacumuye ntazoca mu ijuru. Imana idufashe. Umviriza rero, nabitse kubika ijambo biratandukanye cyane no kubika Bibiliya mu nzu. Ushobora gufita zitatu, y'ikirundi, y'icongereza n'igifaransa ko waciye ku ndebe y'ishuri, ariko ivyo zibitse mu nzu, ariko ntiziba zibitse mu mutima. Kubika ijambo mu mutima si ukubika imirongo ya Bibiliya muri wewe ngwiye iba ari myinshi. Narabitse amajambo menshi, oya sivyo. Kubika ijambo mu mutima biratandukanye na Bibiliya iri mu nzu. Irashobora kubaho ukayihungura uje ku rusengero, irashobora kubaho ukamara igihe utayisomye. Urashobora kuba ufise imirongo yo muri Bibiliya ugasanga Satani yarakugiriye nabi, ufise imirongo yo gutegana, kandi ayo ni Bibiliya umuntu aba afise.
mugabo uyu mwanditsi avuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Yesu nashimye. Amen. Ijambo mu mutima kugira ngo noye kugucumurako. Ntarinjiraho. Hari ibintu abantu bazi kubika. Nta muntu ashobora kubika ibintu akunda ahantu hasanzwe h'urwangara. Abantu bafise uburyo babika amahera kuri konti. Abantu bafise impuzu nziza ntapfa hayitaye, arashira mu kabati, arashira muri couvre. Ndabivuge gute? Aho umuntu ashobora arashira ku mugozi, arashira ku musumare, arashira muri garderobe, bivana na hafise. Mugabo aragerageza naho isanga ku musumare niho yahisemwo heza, hamusubiye kushira hasi. Nibwo buryo bwiwe. Iyo abantu bafise ibintu by'igiciro barazi kubibika, kandi nta muntu abwira umuntu ngo ibyo bintu bibitse nabihewe ari by'igiciro, wenyine ubyo waramenya habibika. Uyu mwanditsi avuga ngo narabitse. Umviriza, wopfa umutabika amavuta mukobwa unyumva, ukaba utagira amavuta wabitse mu yo kwisiga, ariko ukaba warabitse ijambo mu mutima. Wopfa umutagira amahera musore unyumva, akaba atayo wabitse no muri microfinance basi, mugabo ukaba ufise ijambo wabitse mu mutima. Kubera iki? Ayo mahera naho yagira niyo kuza gucumura. Ayo mavuta naho yagira, iyi myambaro igezweho naho woyigira niyo kuza gucumura. Hariho umuntu avuga ngo ngomba kugerageza nambare neza. Mbega kwambara neza ni ukwambara impuzu igukwiye. Erega nta bindi. None ko mutambaye izisa, aho nimwambaye neza. Wopumura ikindi kintu, mugabo ukaba ufise ijambo wabitse mu mutima, kuko rizokurinda gucumura, kandi utacumuye uzoja mu ijuru. Amen. Mbega siko ikora rigoye ngaha yari kirasemerera. Ibaza iyo abahizi baroye, bamwe batubwira bo mu guharura, bamwe bafine hasi bande. Erega bari abantu mwavuze ngo baranabijana ku ruhimbi, noneho batagenda. Erega hari icyo badafise hari ikintu badafise, igituma bijya bikorwa bigakunda, igituma agenda gusa bigakunda, igituma ajya muri ibyo byaha mwavuze byo kuri interineti bigakunda, akumva arabijamwo. Hari ikintu adafise, nta jambo yabitse, ntaryagira geragiriwe ubuntu bubayabaye. Araza kuri kaminuza, ndabyita ububayabaye jewe. Umuntu agirirwa ubuntu nyabuntu ni umuntu avuye mu byaha. Abantu bazosha barize kuri kaminuza ntibagira igitigi, bazobabuka. Hano rero nabonye uyu murongo ukomeye. Nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo noye kugucumurako. Ngiki kintu kizotuma abantu baja mu ijuru. Abantu baribitse. Ngiki kintu gituma abantu batazoja mu ijuru. N'abantu bataribitse kuko gukora ibyaha kwabo nta ngorane kuri bo. Kugira ngo uribike, ubwambara ubanza kurikunda, rikakuryohera. Nta muntu abika ibintu bimubihira. Nahanyane muri Zaburi 103, 119, 103, si kure yaho handitse ngo ewe kuntu amajambo yawe angengera mu magage, arusha ubuki gusoza mu kanwa kanje. Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Kugira ngo uribike bibanza kuguryohera. Uyu mwanditsi avuga ngo ewe kuntu amajambo yawe angengera hariya mu magage, ngo ameze nk'ubuki. Abantu bariko barasaza b'abakurambere, iyo basigura ivy'ubuki ubu babikora mu kizungu, baregeka mu kizungu, atari bya bitima vya kera. Ngano n'abanyeshuri ntabwo bariko baravyiga. Mugabo kera ibyo twasanga bavuga rimwe narabibonye. Hari abo twabana begeka bavuga ngo umuntu yagiriwe ibyo ndavyita ubuntu n'ahari umupagani, akaba umuntu yegeka akaronka ubuki. Buki barabuzana mu nzu, ariko nta muntu n'umwe. Inzoga wayisanga hasi iruhande y'izika bakuriye mu Kirundi.
mu mbari niho yabiteretse ahizera nk'agasusuruko k'abacanye. Ariko ubuki niwo usanga mu mayira abiri. Ubuki niwo kubisa umugere bunatitaye ku buki. Oya, nyenebwo yaramenye hamubika. Kubera abana, umwana yumvise ubuki agakozamo urutoki, mwarasomye Bibiliya, nuriya muhungu yitwa Yonatani yitwaje inkoni akabona aho buriko burashonga, icyagezwe cyavuga ngo ntihagire umuntu adahubwira ikintu atamira. Mugabo twagiye mu buki n'inkoni agakoza ku munwa akumva burasosa, arasubirayo. Samusoni mwaramwizeko muri cya kirangara, ntiyumvire ngo ikirangara kirahumaye kuko harimo ubuki yarahuriye. Batubwira ngo umuntu w'umwegetsi yahakuye ubuki yawushyira ku rusenge. Bamwe ntimuhazi kuko mwakuriye mu maparafu. Mvuze ku rusenge gutujya mutamavuye, ariko kandi naho bamwe ngo mwakuriye mu maparafu. Iriya korali yampumuriza ubwira yahora kuri kaminuza, haryo baje bava hariho insenge ziriyo. Naho umuntu agenda akavyibagira hari insenge ziriyo bashira ku rusenge. Mugabo serugo ngo akabimenya atababana, kuko muri mwebwe umwana yakuze adakijijwe nta mwana yakuze atagiye kwiba abavyeyi. Twariba utabivye birashoboka. Hari umuntu akurira ahantu ngo umuvyeyi abwira umwana ngo ryuyu mukate ngo nashizemwo briba ngo kandi ni wagenda gutwara n'imodoka. Mwene uyo ntahura n'ivyo ndiko ndavuga ntavyatsi. Arya bamuhereye yo kwiba hari n'igihe ntakabicira kuko habigombera kubaramo. Uyo muntu rero bavuga ngo yasize ku rusenge, yaca yakiramwo bumwe agaca busiga iyo nkingi, zirya nkingi zibiri kuko bagira zibiri, ahandi bagaca bacika mu kibambazi. Hanyuma agaca asiga zirya nkingi akazisigako amavuta arya y'inka niyo yanyerera. Hanyuma wa mwana aja kumabura mota tibaruhakuye gasaza yiruka kurira yanke gaca koroka. Uko yurira agakoroka niko ubuki bwakira. Niri jambo ndiko ndavuga, ewe kunda amajambo yawe angengera hariya mu magage ameze nk'ubu. Umviriza, ubuki bwarashiwe. Aha yatubwiye ngo uyo muntu n'umuntu nabitse ijambo ryawe mu mutima. Uyu nawe uko yabika ubuki kuko bwamuryohera, kuko ari ubw'igiciro. Bari bazi ngo ubuki buva kure. Ubuki naho wari umwegetsi wabwo, ugiye n'ifumba, ugiye n'ibyo witeke mu maso, inzuki zarakurya. Ariko kubera urukundo ukunda ubuki ugashimiriza ko imboyi zikakurya kuko aho uza kuvirayo uravuga uti nimushingure zino mboyi naho navyimvye ubuki nabuzanye. Ijambo ry'Imana si ikintu cyo gukinako, si ikintu umuntu arondera kuko aronse umwanya, ni ikintu gikomeye. Utegerezwa no kuririka. Narabitse ijambo mu mutima kugira ngo nawe kugucumurako. Kubera iki? Ni ijambo riryoha, ni ijambo rigengeye, ni ijambo rimeze nk'ubuki, ntirishobora gufinatwako. Ikimazi cyo kubika ijambo ry'Imana mu mutima. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro, naho tutosomayo abaririmbyi babiririmbyi bavuze kuri Yosefu nibyo biriyo, naho tutosomayo muzobisoma 3:9. N'uwo Yosefu yatahujwe n'iryo jambo yabitse muri we, abwira muka Potifari muri uru rugo ukunyene rungana nta muntu angaye, nta muntu asumba nawe uruta muri uru rugo. Iyo kenshi ugwaruka tujya kugwa mu magogo tubona abandi badusumba ibyo badusumbya, kandi ibyo bizokwamaho. Bisigura kutabumbwa. Iyo umuntu atabumbwe yamabona ibyo abuze ntigera abona ibyo afise. Muririmbye muvuga ngo mwagiriye ubuntu bwo kuza kuri kaminuza, ariko ntihobura abandi botere ikorasi cyangwa indirimbo gati uratugiriye ubuntu ko twavuye kuri kaminuza amana tukaronka akazi. Rega ntimuraheze ibyo murondera, no ntimuzoga hari ibindi murondera. Waronka akazi utimane, rega ndagiriye ubuntu, rega ko wangiriye umuntu kamba akazi ngomba urugo nabwo. Rega umuntu aguma agenda aguma afise ibyo arondera. Yosefu mugabo ngahavuga ngo nta wundi utamuri uru rugo abibwira inabuja, ariko mubwira ngo akora ibyaha ngaca mubwira ngo
sinshobora gukora ikintu nk'icyo kuko noba ncumuye ku Mana. Aramenya ko yoba acumuye. Hari abantu bahanuza abantu ngo none ibi n'ibicumuro, wewe uvyumva gute? Bantu mbarire uvyumva gute? Kugira wibe aho ntuzi ko ari igicumuro. Kube none ugira wibe wamubari hewe ngira nkore mu mfuko wabona ari ingorane yo kurekura. Batubwiye ngo barajya mu buhumbu kandi iyo bavuze n'ukuri. Bamwe murabasore murafise abashiki banyu, abandi murabige murafise abasaza banyu. Aho umuntu bwa musore wogenda kurekera ku muntu, umuntu aba ari muri mbere akora ivyo uriko wirikunywa y'undi mukobwa muga ugeze inyuma yiwe agashaka yewe hindukira ehe mushiko we baramujana woga umugeresha nko wogaruka gutabara mushika. Umviriza kubera ata jambo umuntu aba yarabitse. Yosefu yari yarabitse ijambo aravuga ati jewe ntibikunda kuko noba ncumuye. Nawe ndabibaza ijambo ndabibaza noba ncumuye suko hari umuntu ambona cyangwa atambona. Ijambo rirabimbuza noba ncumuye navyo nkora. Nabitse ijambo mu mutima ankadreur ahaba tahaba naribitse. Papa ahaba tahaba naribitse siniya papa nshira mu gishira muri Imana ryambariye. Nabitse ijambo. Amen. Ya hari ibintu tujya kurondera kure kandi byari hafi yacu kubera kutamenya mugabo. Satani akatugirira nawe. Yosefu arakira. Navuga ngo hano nabo iyo ikimazi iyo Satani ateye iryo jambo twararibitse turaryikorako ku muntu yikora kutwo yabitse hateye ikigoyi. Muri Egiputa ntabajyamo Imana yariyo ntihagirayo namba cyangwa ngo rega ngo haturi ngo ntibagutukundira ko dusenga. Ndege ivyo nivyo mbega umuntu ashobora ngo bamuje ko asenga ko ataruba kuza guhumeka arakuja kusenga birakunda ntibishoboka. Kugazaho n'igihe uryamye mu gitanda wipfutse ishuka wabwiye Imana buhoro buhoro, Imana itekaye kutavuze cyane sindakwemerera uko sokuri. Yosefu muri Egiputa avuga Imana bo bataga noba ncumuye ku Mana arayikora ko ntiyirondere ngaho yari yagiye bijanye yarayifise. Ijambo rimwereka gucagura kumenya ibibi n'ibitari bibi yarabisanganywe kuva kuri bakuru b'ibyo bakora yarabigaya agatanga raporo ati bisivyo. N'igihe ashitseho ntiyavuze ngo ko ndi umwe harabavanga yurira indege yagere ngaho Uganda yagereho mu Barabu mbeka ngwego ngo sivyo byahari iwawe. Ibyahari iwawe nibihe Yesu ko yararejo uno munsi niko azohora ibihe bidashira. Amen. Mwisi ibintu biraharagwa bigahanurukwa ariko Yesu cyangwa ijambo rya Yesu izambi izorinda imvuga zikivuga ngo iki kintu ni kibi cyangwa ni cyiza takizo bisubirira. Amen. Amen. Muri uyu murongo uvuga mu byiza byo kubika ijambo. Kabiri nabonye ngo agace k'ibyo tweko turavuga dushira mu ngiro ijambo rivuga mu ntunge riraturinda gucumura. Twari twavuze ubwa mbere nitwirwa turaja muri birere muzosome muri Daniel 3:16 babasore batatu bavuze bati nubwo uvuze ko atamana yo dukiza mu kuboko kwawe Nebukadineza ubundi irahari yo hadukiza iriho wewe ntayuzi ariko iriho. Erega abantu bazi ko Imana itabaho kuko batayizi ahubwo nibo batariho mugabo yo iriho. Sindi ko mu mbaho hantu hari abagiye ngo Imana ntayiriho kuko batayimenye ariko iriho nibo batariho kuko batayimenye. Kuba kubaho k'umuntu nyamuntu niwamenye Imana. Amen. Amen. Batiriho yoshobora kudukiza muri gotamire mugere kandi ntiduhagaze ku byo gukira gusa naho yotureka naho twosumye tugahoza kaminuza idukore naho vyogora umuntu yarakoresha uburyo bwinshi n'inkomezi ziwe nyinshi ngo ntase muco yagomba
muto yahabiye ntagishitse naho nyene ntidushobora guhindura ijambo ry'Imana ryatubariye. Ntidusenga ibishushanyo uhagaritse, kuko tuba ijambo ry'Imana rivuga riva mu dusenga uhoraho wenyene. Ibyo bintu uzanye ntiduterwe, kandi nk'umuntu umunyacyubahiro avyemerewe atawabibaza atawabisaba yarabishize mu ngero. None icyo byavuyemo abo bahungu ubasha Imana, ubasha iki jambo, urashaka ngo urubaha Imana utubaha ijambo, aho bangu uranyubaho tubaha icyo navuze tubikunda ngo Imana zoyigwa inyuma, ariko mu basumba rimwe ahubwo azogwa inyuma y'ubusumba, zoyigwa inyuma n'umufunga kiwari igororesha abakobwa b'abandi arisha batanu batandatu, bazoyigwa inyuma azogwa inyuma y'ivyaha. Abahungu barahagarara neza, namwe nabwira abantu n'abahungu bari bakwiye guhagarara neza, intango yabo yarebaye nziza. Reka ndabashyize akantu katugomba kabatwenza, igihe bareka kurya ibyo kurya by'ubwami, namwe ndabyumvira muri iyi minsi. Ereka baretse kurya ibyo kurya by'ubwami birimo n'inyama, baza kurya udusoromano barimo n'amazi, bari bageze mu myaka yo kudahaga. Hajya abasore ndabamenera ibanga, reka ngene babaye umusore. Umusore aragera igihe bazanirya bagashira ngaha, ego kukwanka kugawa akarya gusa mugabaze ko ataza muhaka. Iyo myaka irabaho, akamenya ataho bigarukira, ndashyira kwa amazi hanyuma ndyame gusa. Ariko icyo gihe kigoye ku basore nicyo Shaduraka na Meshaki na Abedenego bahagazemo, bihagaze imbere yabo ibyo kurya ariko bidahuye no kugomba kw'Imana, barabireka toya twogomba tukonda tukazahuka, ariko tukumva ijambo ry'Imana ryavuze, kuko twararibitse. Ntibyagumye iyo twanyazwe dukurwa, baratumeze baratuzana, ariko iryo jambo twarazananye kuko nari twararibitse. Amen. Ibihe biba bibi cyangwa bigenda gute, wabitse ijambo ry'Imana bizokurinda gucumura. Amen. Kandi utacumura uzoja mu ijuru. Amen. Nunguruze kugira ngo iri jambo ry'Imana rigaragaye ko twaribitse, dushira mu ngiro icyo ryadusaze, icyo ridutegetse. Muzobisome mu tumwe zo gwanditswe na Matayo 7:24-25. Yesu yavuze ngo umuntu yumva amajambo yanjye ntayakore yahere kuyakora. Umuntu yumva amajambo yanjye akayakora ameze nk'umuntu w'umunyabwenge, naho batazi gusoma no kwandika, naho batazi ibiharuro, ameze nk'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, isegenya inkukura zirasuriranya, ngo iyo nzu ntiyahenuka kuko yari imase ku rutare. Kubera iki? Yumvise ijambo ry'Imana araribika, acashira mu ngiro icyo byamusavye. Uwo hepfo ndamureke gushira mu ngiro icyo ijambo ry'Imana ko rivuga ngo ntukibe, si ngombwa ngo bampagarikire, si ngombwa ngo bamparurire, si ngombwa ngo bancunge ijisho. Ko bavuze ijambo ry'Imana ngo ntukibe, birasaba ko ntiba, ntugasambane, ntibisaba ko nikinga ijoro cyangwa ngo muri amahoteli aka karere nta muntu anzi. Oya, naho utamuntu akuzi aja mu muntu akurivuga kweli, naho atamuntu akuzi yakubonye, hari undi yakubonye. Tuvuge kandi ngo ni Imana, uwa mbere yakubonye ni wewe. None wewe ko nawe yego ntabakubonye, nawe ntabyo wabonye, eko ntabyo wabonye kweli, agasanga atabyo wabonye. Shirugo amamaza gerageza, ariko icyabona cya mbere cy'umuntu ni wenyine. Yesu adutabare. Nararibitse kugira ngo noye kugucumurako. Yesu avuga aya majambo hirya kuri 4:8 ni hamwe yabwira Satani ati mvako, amubwiye ngo ibi byose ndabiguha, mvako. Hakuno byanditswe
ngo usenge uhoraho wenyene. Satani mveko, reka kuncangira. Hari abantu bariho baracangiwe, ivy'Imana akavyumva n'ibindi ntabivemo. Vyose agomba kubitwara ko nibitwarika, birica umuntu, birica umutima. Tuvuga ko twabitse ijambo iyo haje kitugeza cyangwa kitugera, tugaca dushira mu ngiro iryo jambo ico byatubariye tukanesha, naho tuba twarabitse ijambo ry'Imana mu mutima. Twigira imbere gatoyi, amasaha ndayabona hariya. Umuntu ritarimo si umuntu muzima. Oya, Zaburi 119 namwe twari turi mu 50. Reka ndahagaruke ngaha 119 mu 50, sindavuye ku mutwe. 119 mu 50 wanditse ngo iki nico kimara umubabaro, si ukurya inyama s'imikeke s'amasupageti so kwambara neza. Oya, iki nico kimara umubabaro, nuko ijambo ryawe ryangize rite muzima. Nuko ijambo ryawe ryangize rite muzima. Kinyura na ijambo Yuda murazi ko atabice biriyo. Murongo wa 19 wa 17 kugera kuri 19 bikurikirana n'ibyahishuwe, ubwije mu byahishuwe. Yuda iki ni kinyura cy'uwo murongo handitse ngo abo ariko mweho bakundwa, mwibuka amajambo yavuzwe kera ari intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, ko bababwiye bati mu gihe cy'iherezo hazoboneka abacokoranyi bagenda bakurikira ukwifuza kwabo ko kutubaha Imana. 19 abo nibo bazana kwirema ibice n'abantu gusa ntibafise mpemo. Imana idutabara. Wabwiza avuga ngo ikintu kimumara umubabaro y'amanditsi nuko ijambo ry'Uhoraho ryamugize muzima. Umuntu atari n'ijambo si umuntu muzima, n'uyu dusanze muri Yuda. Umuntu atari muzima ni umuntu gusa. Sindakwifuriza mu minsi usigaje kubaho mu isi ntugahure n'umuntu gusa. Umuntu gusa ni mubi. Ntugahure n'umukobwa gusa aho mwibarabara. Oya, atari mu buntu bw'Imana. Ntugahure n'umugabo gusa muko uzobugiza amagogo. Kandi abantu benshi gwaruka bariko baragwa mu manga, akabona umuntu bw'inyuma ngo nuwo nyene, reka ugasanga ari umuntu gusa uzobugogo. Ntugahure n'umuntu gusa. Bavuga ngo ari mu bice, azana ibice, mukaganira n'umuntu ukumva ari mu by'ibice igikwayo. Reka n'umuntu gusa. Nagira mpemu kwatagira ijambo yabitse muri we, ndagira mpemu n'umuntu gusa. Nta mwanya uhari. Hari ahantu nakoreye nk'umuvugabutumwa, bakambarira abaterega uriya muntu yarivye, yibaho yakora mwishirahamwe yakoramo, yiba bakora iby'impuzu nivyo bakora, acaraziba kandi yari umumama. Je najyana umukobwa ariko nenda murongo ntamuzi neza, duya kusenga ari muri korali, riga ari muri korali, acariba ibitambara vyaho yakora. Bati yaritwaye, abagore bati turamusaka, kandi yari muri korali. Baramujyana ahantu bamwirana baramusaka, basanga yabitekeye muri we, yavyambariye ko hasi. None batari umuntu gusa ari muri korali. Uri munsi ngiye mbega nakarihe baterega arafise inda. Ntimw'abantu murakunda ibintu muvuga, inda mwarayibona murayizi batarayifise. Ayo nabonye ntamuvugira aha. Ngenda bumusuhuze nka mwarimu aja gusuhuza umugwayi wiwe kuko amaze iminsi ntamubona. Ndagenda ngiye ku rusengero, ngeze aho hantu yarari nakigwa n'abagore ndahasanze ngo mwari ngo kari bugize urugendo nzi wiza ntego ngo aramutuye inde umwana. Ngiye kumusuhuza sinigaze nemera ko afise ico kibazo. Nza numva hajyaga hari ibintu bita gukofagiza. Kugenda ni kimwe, gukofagiza ni kimwe, kandi kurakofagiza ahantu ntihahera. Mpagararaho ndaburi mera nk'ugize siri. None bigenda gute? Zamu n'undi muntu yaririmba muri korali ya kabiri araje ati mwari ngo tugende ibyabaye wabimenye. Ntitugende, niwe yankuye aho ndajugumba ndagenda.
ndiko ndamuharura ngo uwo muntu ni umuntu w'ibikorwa by'Imana ariko yari umuntu gusa. Aha turagwije abantu gusa batagira ijambo. Bijya byose mwadondaguye bihari. Abantu bamaze kunakuriye ntibagira ijambo naryo babitse, kandi yari kwiye kumenya ngo uyu muntu kwajya guguku arimo ibice atandukanye abantu bavuga bajya bapfuye, ntagira mpemu n'umuntu gusa. Ariko byamanitse avuga ngo ijambo ry'iwe ryamugize mutima rimukura muri ubwo bupfu akaba muzima. Sinja gutevya ngesa nuheza hepfo gato. None bitumari iki? Wararongo yari yabivuze ko nari nabitegure ko ndabisoma. Abanyefeso 6. Ingota turayifise n'ijambo ry'Imana, nimwe niyaneshereje abera bakera, bararwa n'abarahira ukwizera kwabo, kwarabahaye kunesha no mu rupfu narwo. Garukiriza ngaho. Mwabire 17:6. Mwabire inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpemu, niyo jambo ry'Imana. Amen. Amen. Bavuze bariko bararima ngo tuje ku rugamba, tuje mu ntambara. Ni vyiza ngo kandi birasaba ko umuntu wese ashobora kuba ari mu muriro. Iri jambo ndiko ndavuga wabisize ku mutima, nta muntu yo guhenda, wari bizi birikwije. Muravyumva? Nta fashanyo rikeneye ngo urumva ngo utagize ibi ngo nibi. Hari ibintu abantu basakumba by'ivyatsi byo kuremeka ko kugira ngo umuntu yiza kana umuntu w'Imana, ariko basinvye ikiri jambo rivuga. Akarorero ngaba tubariye ngo ni inkota ngo atarikigwanishwa none naryakiriye ibintu utakumbarira nzi ko nari bise nibi ngo kugira ngo umuntu akomeye ngo gira ibintu Bibiliya mbare ngo ndayakire kuko niyo nkota. Yeremiya 3:9 avuga ngo ega mbega ijambo ryanje si nk'umuriro. Iri jambo narabitse umuriro, ko narabitse inkota, ko narabitse inyundo, singaragara mu ntambara ndavyemere kugwana kandi nkanesha ko ndafise ivyo nabitse. Bibiliya yemera ko ari ivy'ikimazi. Yesu nahabwa icubahiro. Umviriza ko nabitse ijambo, narabitse inkota ubwa mbere, kandi inkota sigisharizo mu nzu. Inkota sinjugwe ugasanga hano hari inkota bitura cakure. Inkota ndikinya oya, wabitse ijambo ni inkota y'ijambo ry'Imana. Ifise ngo ubugi niko Mahero bavuga ngo impande zose. Ibintu izi zindi mbuga itazitoshobora, zirashobora kubaga inyama z'inkoko, z'inka, z'intama n'imbene n'ibindi, mugabo kubaga icyaha ni inkota y'ijambo ry'Imana gusa. Ndafise umuriro ndiko ndasomije unashende baje nibwo bitwarahiriwe kwe ego ndafise ijambo ry'Imana gasanga afise umuriro. Twebwe ntituja kurahura, ntiturahura kuko umuriro turawugenda. Amen. Ntiturahura ko afise ijambo ry'Imana. Ndafise inkota yo kugwana n'umwasi, igira yo mu izina rya Yesu. Wowe nturiwe ko afise ijambo. Ndafise umuriro naho ntogenda mu myobo yahariya hejuru muri ya misozi ntazi ko yitwa, ko ngenda n'iryo jambo, ngenda n'umuriro kandi abadayimoni barabimenya ko ndabufise. Mbega mpemu yera biramugora kwanzamwo nsanga erega ijambo ni Yesu. Ko mfise Yesu mu mutima, mbega Yesu na mpemu wobatandukanye ngo ntibabane mu muntu? Oya mugabo abantu haryo basakumba. Urumva utifutse ibyatsi, utifutse amapfundo, utagiye mu myobo. Oya, nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo nawe kugucumura ko Yesu abahezagira. Umuntu rero atacumuye niwe azoja mu ijuru. Hari ibintu hano nabonye bike cyane twarangiriza ko byasaba ko ari ngombwa. Hari icyo Imana itwipfuriza cyaco muhemera twipfuriza kiri hariya mu gitabo cy'Abikorosayi muzo hasome 3:15. Ijambo ry'Imana ribirigwiriye. Amen. Hehe muri mwebwe ijambo ry'Imana ribirigwiriye.
bigwiriye bisigura ngo kongeze muri iki kibazo ijambo ry'Imana rivuga ngo kongeze muri iki kibazo ijambo ry'Imana rivuga ngo ko duhuye n'uyu muntu avuga ibi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitwemere impemu zose twari tuzigenzure nuko ndavyemera nabigenzuye umwanya ungana iki nuko mvuga ngo ego nivyo kongeza akabavuza ibi ukadoda kubaza abantu bazokubwira idasi ijambo ry'Imana rihore rigwiriye muri mwebwe niba ryinshi nitwaribika ntituzocumura ivyo byose mpemu yaravuze mu ijambo ryiwe mu ndirimbo ntabizotubako ntituzosambanira mu ishengero oya nta macakubiri azoba mu ishengero oya nta kuzohinyurana bizoba mu ishengero nta burere buzoba mu ishengero kuko ijambo twararibitse rizotubuza gucumura kandi tutacumura niho tuzoca mu ijuru rero nari mvuze ngo mvuze hari abantu babika ibitari vyo muzobisoma muri Mateyo 15:19 ngo mu mutima habayo ivyipfuzo bibi amanyama ubusambanyi ubushakanyi ubwibone n'ibindi ivyo ngo biba mu mutima w'umuntu mu gishingo cyo kubika y'amajambo mu mutima yabitse n'ivyo inzigo urwango barabivuga hariya ndahasoma wa Galatiya 5:19 cyo ntagiza nta misoma gwese Galatiya 5:19 bavyongeye ko ibindi ariko n'ivyo Yesu yari yavuze byari bimaze ariko tuvyongere ku ibintu biranga umuntu ataco yabitse umuntu gusa Galatiya 5:19 kandi ibikorwa bya kameremere kacu biramenyekana n'ibi iyo umuntu atabitsira ijambo muri we habaye ubushakanye biragendana ibihumanya ivy'isoni nke ukazabona umuntu agenda gusajya abayagize isoni nta soni agira ufise izikuri yari kwiza gusenga ibigirwamana uburozi bw'ubwo abantu barya cyangwa impanuro abantu bahana inyigisho zipfuye umuntu agakorokera mu ngorane kubera yishwe n'ubundi ubwansi ingonganya ishari uburake ikeba kwitandukanya ibice igono kuberwa kudandahirwa n'ibindi bene ivyo ndebaburiye nkuko ndebaburiye kera nuko abakora ibisa bityo batazora mu bwami bw'Imana Imana idutabare ngibi ibintu biranga umuntu ataco yabitse atabitse ijambo nahaboneka ari mu bikorwa ukazokumva umuntu akubwira ibintu bisa na mwene naho muzoba musangiye ibikorwa uzomwita wa muntu dusangiye ibikorwa ariko nta kintu yabitse aragaragara nta jambo agira ariko araja mu ijuru ari mu mugwi w'abantu aragomba kuboneka mugabo ariko araja mu ijuru nagomba dusenga Imana tuvuze bukeye haraho umuntu ashobora kuba yarose iryo jambo hariya mu ntango mugabo satani ko ari inkozi y'ikibi bikamutakarana uyu mwanditsi avuga ngo narayitse yararyanjanjwe ko riramuvamo ikizobikubwira bimwe wandesha kera biragaruka bikakunesha wari ubyicara ukabikandagira ariko no musi gukandagira nukuvuga rya jambo ryakubuza gucumura ryaravuyeyo usigaye wenyene hari n'uwundi